don't save money, just make it grow. Uno mugani w'icyongereza uvuga ati ntukabika amafaranga, donc ntukaziganya amafaranga ahubwo yashira hakura. Yeah, never save money, just make it grow. Sokro wanye no manje kumuritabe cyasanga ni dimanche ari 8h du matin wa mutama yanikiye amahera ku magunira, yafashe amagunira arataburagira nk'ibirepe, arasanzaza ukazuba ateka kamabuye ngo ntazo muyago yagurure. Asokuru amafaranga zanga amafaranga yavunze yaguyifira. Angwagira jane kurangura. Nuvuga iyo tabanza kuyanikira ngo yume yaguca tabuka, yaravunze amazi imyaka kirekire. Umuntu ahendaniye cyane banke n'umugwiza tunga kwereka amafaranga yiwe nicara muri banke. Abo ati banke nta bantu batazi gukoresha amafaranga yabo, bayewe badafite n'imigambi, baguhaye amafaranga babikire manje kuyikoreshereza mbere nzo kuzana naguhaye n'inyungu. Kandi nabaje baguhaye amafaranga ngo babikire ko bumva batabyishobore kuyabika, nabo bazokuha ko dokeye urabizi. Umugwiza tunga cyatura amafaranga y'abanyagihugu bato besha gacaje kwidandariza. So kandi nuko okay, yes bagenzi, reka ndabaramutse ndabipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga, kandi tunabipfurize umwaka mushasha, umwaka wo kwiratrapa, umwaka gukora ibirenze ubushobozi bwacu. Ajya mwari muzi ko bishoboka. Uno munsi bagenzi ndabazaniye icigwanje dusangire. Ni byiza ko tukimenya mu ntango z'umwaka kijanye n'amakosa abantu bakora mu gusevinga amafaranga. Benshi basevinga amafaranga canke baziganya amafaranga ngo azobaramire muri kazoza. Rero n'imigani benshi baca bitwaza ngo agakoni uzokwitwaza mu busaza uragacukira muto. Yego nivyo, uwo mugani ni ujana kwijana, muga kuca umuntu awuhuza nibi byo gusevinga amafaranga ngo azokuramire mu busaza canke ugeze mu zabukuru canke kindi gihe runaka. Ntabwo ari nyabyo kaca tubijako. Yego uno mwaka rero bagenzi, abantu benshi bakunze kuvuga bati mbe yagiye uvuze gukora ibirenze ubushobozi bw'umuntu buvuze iki? Chomba mvuze niki? Burya uwo kubwira ati ufate nk'ikaramu wandike ama pourcentage umaze gukoresha ku bushobozi bwawe. En fait ndavize ubumenyi, niburi ubumenyi bwanje bumpa bunyinjiriza mu buryo bungana gutya sero nubwo mvise. Ndazo kuya pourcentage nk'iyati ubushobozi bwanje bwaho ndi maze gukoresha buke cyane. Hayo usanga ari nka 10%, hayo usanga wari nanase nka 20%, 30%, ngo usanga nta 50% urashira. Ndavuze ku bumenyi bwawe. Ikimenya wibaza ikibazo. Ese kuravye ubumenyi ufise, uravye ivyuzi, uravye ivyo ushoboye, ubona bihuye no kunubayeho? Donc kunubayeho ubona birakwiranye na bijuzi. Ndisiri wari wese ngayo zakamya ati sha tiwapise nibihuje na kwijana. Nimba bidahuye rero nikigaragaza ko utarigera ukoresha ubushobozi bwawe nyezina uhuye n'ivyo ufise nibikurimwo canke ivyuzi. Nabikoresha. Uno mwaka rero ndakwifuriza gutera intambwe ukoresha ubushobozi n'ubumenyi byawe kurenga uko wabikoresheje mu mwaka wese. Icyo nico navuze nti urakwiye gukoresha ubushobozi burenze ubwuzi kufise. Hari yuzi kufise burya nyine horo ukoresha me burarenga burya. Burarenga cyane. So urakeneye kwiga ama strategy atandukanye yo kuzamura buno buzima. Hakara nko kwiga gukoresha amafaranga y'abandi. Iki naco nikindi cyiwa kumbure. Urakeneye kwiga kumenya gukoresha amafaranga y'abandi donc atari gwawe muri make. Pemporta yazananye ariko atari gwawe. Kuko hari imigambi, hariyo n'ivyiyumviro bikurimo n'ivyarindira amafaranga yiwayo yonyene. Ibyo bintu uzosanga kuyiruzo bishike ko bitwara igihe kirekire cyane. Hariho kandi no kwiga gukoresha ubushobozi bw'abandi, ubumenyi bw'abandi. Muri Bibiliya Yesu niwe yavuze ngo ivyimburwa n'ivyinshi mugabimbuzi ni bake. Ibyo mu mvugo y'iwacu natwe twivuga duti burya
abakozi ni benshi mugabo batanga akazi ni bake. Donc you need to focus, to take time for meditation, vraiment thinking ukiyumvira mu ibintu bitandukanye. Me icyo ugomba kumenya nuko hari ibintu byinshi byo gukora, ariko kandi nabo bikora barahari, ahubwo biyumvira ngo vyokugwa gutya niba abo bantu bakenye, aba planning nibo bakenye. Ariko reka twigarukire ku cigwa ca cuno munsi. Mugabo bagenzi mumve ko ndifuza kubona uyu mwaka wa 2026 ibintu vyakoretse ku rugero rurenze ubwo byahorako. Ndifuza kubona ama social medias y'abarundi vraiment ateye intambwe. Urazi kwa matuvuga ngo shango biriya bihugu vire ngo hajya ngo barateye imbere muri ibi nibi, none twiho kugira ngo twaraboshwe kubyo tutabikora. Uyu mwaka ushatse vyokunda kandi ushatse nivyo nakunda, kuko biva kuri we biva kuri jewe. Jiwa hanje yo ngiye narayifashe, nawe arayifashe, warayifashe. Duhure muri comment tuvuge duti fresh sana. Okay, ico twako turavuga rero duti gusavinga amafaranga bagenzi nikosa rikomeye. Muti gute? Bugi faranga litakaza agaciro umunsi ku yundi kandi umwanya ku yundi. Waziganije amafaranga 2021 none umunsi akaba kiyaziganije, uyu muntu mwumve ko yakoze amakosa bikomeye, kuko ifaranga kuva kiriya gihe cyarataye agaciro gakomeye. Dufate amafaranga yashize muri bank wo murabizi baza barakura kama tenido compte, parce que barakubiki ije nyubako irikira danaza ifisa abakozi bagucungira y'amafaranga n'ibindi. Kandi ku rundi ruhande nabo batanga amakori bari muri business. So ubure amafaranga yawe hariya bazoma bayakurako, iruhande yuko bayakurako uko washizeyo naho batari kuyakurako, agaciro washize yafise ateza kuvayo adafise karya. Mu gitabo kivuga ibijanye na development personnel ahanini ku gace kavuga iby'amafaranga, nanditse hari abagwiza tungagaye i Burundi twaganiriye barambwira bati burya rero abatunzi tugura ubutunzi ariko abakene bagura ubukene. Iyo mvugo numvise nayumvise ariko naje kwitahura mu nyuma. Abatunzi la majorité bagura ibintu vyunguka, abakene nabo bakagura ibintu bihomba. Akarorero ndagenda guze telefone, telefone ndagenda yiguze, fate ndayiguze umuriyoni, inyuma y'ukwezi kumwe iyi telefone sinzi ko na 500,000 bo bakiyamba. Tubona narahombye amafaranga yanjye natwaye mu ruhombo. Hene telefone koko ndayikeneye nayo uri izimbutse niri birashikana nayo kandi kangora ibikumburi yagomba gukora. Ariko icyo nagomba kuvuga si icyo, nuko abagana inzira y'ubukene bagura amafaranga, donc amafaranga yabo bayagura ibintu bice bihera. No kuvuga aragiye araguza ivyambagwa, aragiye araguza umuduga, ivyo byose wibaze inyuma y'imisi bigende bitakaza valeur gushika ya valeur aho yose zihere. Umutunzi nawe okay, ijya parcelle basha, reka ndayigure, asinze arayiguze, ijya parcelle iduza amahera ku mwanya. Kiya kidandazo reka ndakirangure nca ndindira umukiriya, nuza ukikuyeho ukimugurako uza usanga cyaduze nawe kiguwe. Donc abakene bagura ubukene kubera ko urumva nivyo kuja gukosoma muri make. Abatunzi bakagura ubutunzi, bagura ibiguma biyungura, donc biduza amafaranga. Iki rero nawe nikindi ukwiye kwiyumvira ko no gutekereza ko cyane. Ushaka iterambere kwibaza uti ndakeneye gukora iki kugira ngo ryatere imbere ndayijemo. Consommation ina umuntu yikwepera, umuntu wese arakosoma, me nikibe ari cyo gukora cyonyine no. Keneye kwiyumvira ibijanye na investissement. Umuntu wese uzi afise amafaranga, simvuga umusalariye no, ndavuga umuntu yagize nk'icitwa nka création de l'argent. Création de l'argent yaremye ikintu cyamakizana amafaranga. Uyu muntu nuje kuraba neza uko nakoresha amafaranga uzosanga mutandukanye cyane. So tukwiriye kuvyiga naho twaba tutarabigira.
dukwiye kuvyiga kuko ikintu cyose kirafite intango. Gusevinga amafaranga dufate kuri bantu bahora bagira udukese. Nanje ngira umwana naho ndabigira. Usanga naguze akantu k'agasanduku gatoya ngira kangana na laptop. Kasura kubitamo amafaranga. Nta migihe runaka ngo ngwasha. Ko biri kose ubu nakwije amafaranga yo kugura impuzu. Cyangwa ikirato gishasha. Ukacugenda ukabikora twara abana ni vyimviro vyari bigiraho. Nta nabaroro modo aho twakuriye twashobora kuronga ngo no kwigira kuri uyu no mwigira kibi. Wowe witwa ngo urabona nk'umuroro modo yambara neza sobese n'ishati y'amaboko maremare yabara umwigisha. Naco gituma n'abantu babajeti wewe muri kazo zo mbifuza kubiki. Yakubwira umwigisha. Canke nimba rigeze kubona mustanteri atembera mu karere wa bakabona mustanteri hari imodoka arafise abapolisi bamuherekeje yambaye asobetse akantu kwambara baye basobetse kara kantu wari wese cyo mu mengo n'umusirimu. Mais nta realite y'ukuri irimo. No. Tuya dukese rero none umuzere abantu bakitugira na ubushize kuri bonane narabonye umuntu yabigize agacara na bomora yarakabomoye kwa kajya kantu umva wasega sanga bagize agatoboro gatoya bakarinda ko bomora kakuramo yose. Mais la majorité nuko babigira bakuramo baje kuyakonsoma uretse n'igihe nico kiringo yose amazemo ubwayo yaratakaje valeur ntabwo igihumbi washizeho uburyo bwikuyo nikiba kikingana n'igihumbi. Iki gihumbi cagura cagiye wagishirayo buryo usoye kuja gukoresha ubu ntabwo y'igihumbi gishobora kugura bijya bikiye cyari kugura. No byaragabana noze cyane. Aho nakuriye hari umutama yari umuranguzi w'impene. Ashengira ngo nkabazaho mvuga umutama washaka kumumenya. Yari umuranguzi w'impene yagenda akazirangura agacazijana ku yandi masoko atandukanye. Nunga y'Ubujumbura ndakeka yarazizana. Hama sinzira uburyo yabikamwe amafaranga yo. Mugabo nigeze kuja kumuraba ari sokuru wanje ntumye nje kugura itabi iwe. Bya bitabi by'imino nyene barabivundika. Sokuru wanje ntumye nje kumugura itabi. Cyasanga ni dimanche ari 8h du matin wa mutama yanikiye amahera ku magunira yafashe amagunira aratabura agira nk'ibirepe arasanzaza ukazuba ateka kamabuye ngo ntazo muyago yagurure. Asokuru amafaranga zanga amafaranga yavunze yaguyifira. Angwagira jane kurangura. Nuvuga iyo tabanza kuyanikira ngo yume. Yaguca tabuka yaravunze amazi imyaka kirekire. So hao nkico genda abona kwazi kuziganya. Me kuziganya amafaranga uzanga ibintu ku isoko byarahindutse kera. Amafaranga yarahindutse. Amafaranga rero mu buryo bwiza bwo kuyakoresha no kuyashira mu kintu cunguka toujours. Ukeneye kuziganya amafaranga abantu b'ama banki ngani banyumve nabi ariko no kuri bala banki zitokwa kuvuga no kuri abagwiza tunga bakotokwa kuvuga hayo murazi ko abagwiza tunga bajya batabika amafaranga ama banki. Amafaranga yabo aguma muri circulation aca muri banki ajahaja nta mafaranga yabo usanga ku makonte. Naco gituma muzobihinyoze umuntu ahendaniye cyane banki n'umugwiza tunga kwereka amafaranga yiwe nicara muri banki. Abo ati banki nta bantu batazi gukoresha amafaranga yabo bayewe badafite n'imigambi baguhaye amafaranga babikire manje kuyikoreshereza mbere nzo kuzana naguhaye n'inyungu kandi nabaje baguhaye amafaranga ngo babikire uko bumva batavyishobore kuyabika nabo bazokuha ko dokeye urabizi. Mugwiza tunga cyatura amafaranga y'abanyagihugu bato besha gacaje kwidandariza. So kandi nuko nta niko sabagiza ahubwo ari niwe nyawe gose none ko ahandi bumva nayo kubika wumviza nayo kubika ubundi nawe akabazi ufite amafaranga bagenda ndayite nkiki ni imbuto. Amafaranga ni imbuto uyavise urayabiba ndajanye muri iki gikorwa ndayakoreshe hamazunguka. Imbuto yuziteye igihe nikigende nabi biza vyungutse uko niko kuri kujena amafaranga. Donc don't save money, just make it grow. Uno mugani w'icyongereza uvuga ati ntukabika amafaranga, donc ntukaziganya amafaranga ahubwo yashira hakura. Yeah, never save money, just make it grow. Nuko
nizera ko ibi kikigo tugisangiye kandi kiringira akamaro kucumba mu ntango z'umwaka ntukaje gusavinga amafaranga ngo azavundira ahantu ngo aze muri banke kwicarayo no genda yakoresha ibintu byunguka naho urabifise. Ikindi no lenza ko kano kanya hari ukuntu tubona imigambi minini yose ari y'abantu amafaranga menshi kandi koko nivyo biragoye ko jewe nk'umunyagihugu noza gukora umugambi uva muri yaridi cyangwa bari miliyari zingahe me nabonye uko ndabitahura abantu ba mikoro mato yewe buryo bashobora gukora urugambi runini cyane mugabo ico bakeneye ni iki bakeneye kugira mind nk'iyaba Ethiopia. Aba Ethiopia murazi ko no munsi muri Afrika igihugu ca Ethiopia nico kikaze kubijanye no kugira indege indege muhora mu ba Ethiopian no kuvuga ko zijya kompanyi z'indege n'umunyagihugu muto arafise mu mutahe batahuye iki yuko gufata ati dushire hamwe dusorosoro twinshi cyo dukora urugambi runini. Ibi natwe rero twarabitanguye hariho societe kandi yatangujwe n'abajene no musirikira yegeranya abantu ni muri umuntu ashobora kuronka 20,000 y'amarundi buri kwezi ukabona ko utashobora kuyabura 20,000 iwawe kamo winjire mu bandi abantu nibatahura power yukuba muri benshi yuko umutwaro w'umuntu umwe ufite umutwaro nyine uraremera iyo wikoreye umwe mugabe iyo wikorewe n'abantu benshi ucuwuka uyu yidoga ngo ubukene uyidoga ubundi me mugiye hamwe mukuruntu ushaka kubatangaza ubumwe nizo nguvu muri buka muri Bibiliya n'Imana ngo igatebe ikagira ubwoba igihe yabonye hari abantu bagiye hamwe bavuga ati ikintu tubwizo gikora twubake mpaka umunara tukure ngazi gushika aho waturemye ari turabi ngiravuga ati abantu bo bigerako ono havuye division y'indimi sinzi kubavyizera ko muruko ariko nimba mu bitahura yuko aba Ethiopia babishoboye tukabona abashinwa bariko barashobora bitangaje why no twebwe twidoga gusa novuga mbego umuntu wa mikoro mato ntacha azosiga nkiragi no ayakashobora kugisiga kugira gisige rero niyemeraje hamwe n'abandi bakore ibintu vyagutse ejo bizosigara bo batakiriho tureke gukora aho fete ibintu vyama biherana natwe ibintu biherana nuko tungana je nimba nzomara imyaka 70 nkora ibintu bikwiranye niyo myaka gusa oya ibihumbi 20 ni wabona ushaka kubisavinga kandi ntivyangirize ukuntu wari usanzwe ubaho no guhanura kujana n'abantu bantu ndazosiga link muri commentaire kino kiganiro ni WhatsApp ushaka ibisobanuro byinshi urakeneye kumenya amategeko ukeneye kumenya mbere iryo shira mirazwi n'amategeko mbere gihayihangiriri ivyo zose murashobora kuja ngaha muri commentaire ndazosiga link ya group WhatsApp en fait biroka kuyagira abantu bari hamwe nuko rero ndabakunda cyane 2026 umwaka wo kwiratirapa umwaka wo gutsinda bye bye.